vy'abakozi b'Imana bamwe baduteye mu ishengero bambara amakostime nkatwe bakumvisha yuko ari bo bafise ubuzima bwa maboko. Sivyo. Hii safari kila mtu na mzigo wake. Twebwe turi intama nabo nabungere bafite intama, twebwe turi intama nta byinshi tuzi. Abungere nabo nibo baturagira, bo nibo bazi ukuntu bahinyanyura kugira ngo batwifatire tubandanye tuba intama zabo. Yewe uri intama nawe akaba ari umwungere, niwe akuyoboye, niwe amenya iyo akujana kukuragira, niwe amenya iyo akujana kukuzirika kugira ngo ubandanye wewe wibereyeho gutyo nyine. Abantu benshi bahumuke bave muri ubwo bujuju. Imana yonyene, nta wundi muntu afite ububasha ku bugingo bwawe. Only God. Imana yonyene kabisa. Ushobora kuba utemera Imana ariko umenye yuko hariho Mudukundire tubaramutse tubaye nikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psychologue nkuko vyamaniwe abatunganiririza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, akaba ari nawe anabibashikiriza. Muti mbega psychologue uyu munsi bishasha gute? Muti uyu munsi waduteguriye ikiganiro kivuga kuki? Uyu munsi nshimye kugaruka ku video namye mbona ejo hahise nabonye gasirikira cyane na aka video k'umudamu yanse kwibaruka apart CÉSARIENNE. Rero ngomba tukigaruke ko kino kintu tukiganire kuko ngo uwo mudamu ngo yanse kubyara apart CÉSARIENNE ngo kubera umupasteri wiwe ya mubujije. Ciye nibuka hariho aga content nakoze kuri Facebook, kuri page yanje ya Facebook k'umupasteri ari hano ariko aravuga ati hariho abantu bivyaduka baje nk'abakozi b'Imana, ati baguma bambaye amakostime nk'uku kwiwacu, ati ariko baje kwifatira ubuzima bw'abanyagihugu, ubuzima bw'abantu, ati utamubonye utamufise umengo sivyo. Akaca avuga ati uwo mupasteri ati abo bantu sibo, kandi sivyo, nta muntu n'umwe ajejwe ubuzima bwawe. Rero iki nico kiganiro ngomba tugaruke ko uyu munsi, ngomba tuganire ko wewe uraza kunyandikira muri commentaire uko ubibona, tubwire yuko abapasteri bashobora kuza bifatira ubuzima bw'abantu, yuko bakenewe mu buzima bw'abantu. Hanyuma urazama kugira like nimbuza kuba wakunze kino kiganiro. Ariko reka tubanze tubahe ikaze, mugire subscribe, mufyonde kuri subscribe kugira ngo muzohore mubana natwe mu biganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Hanyuma muraza no kugira partage kugira ngo kino kiganiro bishikira abantu benshi. Turashaka yuko bohumuka, bomenya yuko pasteur atari wafise ubugingo bw'abantu bashobora kuba bifatirwa n'abantu ngo nabakozi b'Imana ngo bariko barabasengera. Rero reka tumira amateka toya, ndaje cenda babwira ivyo nabateguriye mwidonido. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze rero mu idonido rya kino kiganiro. Nayimejeje kubibabwira uyu munsi nshimye kugaruka kuri ino video. Iyi video yiriwe irasirikira aho mudamu no Murundi kazi yagiye kwibaruka. Hanyuma abaganga bararaba igihe yari yafashwe n'imbanyi agomba kwibaruka, bararaba babona ntibyokunda yuko yibaruka neza, baca bamubwira bati rero ubunye ico tugomba dukore, tugomba ubyare par CÉSARIENNE, tugomba kugukora hanyuma turabe yuko umwana yokuvamwo ari muzima. Kuko tugiye kuraba umwana ntameze neza, amunda ntibimeze neza, kandi umwana uyu uko turiko turabibona ibipimo byatweretse yuko atariko aranahema neza. Ariko uyo mudamu nawe
yaranse, yarababereye ifuro ry'igiti, aravuga ati jewe sinshobora kwibaruka apara CÉSARIENNE, kwizera kwanje kuraza kunkiza, ndaza kubyara bigenze neza, ndaza kubyara neza. Aho rero no kuvuga imbanyi ngo yari yamufashe mu gatondo, ariko byagiye kumenyekana ko yabyanse mu masaha ya saa 9 hafi saa 10, imbanyi yamufashe mu gatondo. Murumva yuko uyo mudamu nawe yabyifashemwo ukundi, kwizera kwiwe kwaciye gutuma ibintu bitaza neza. Yavuga ati jewe sinshobora kuja kumbugita, sinshobora gukogwa umupasteri wanje atashoboye adashitse ngaha, abanze ansengere canke abanze abikore neza kugira ngo ombyare neza. Murumva yuko hari abantu bamaze gukolonizwa n'abakozi b'Imana, hari abantu bamaze kubona yuko ubuzima bwabo buri mu minwe y'abakozi b'Imana, y'abapasteri babo. Ko ugiye kuraba ukuntu abaganga bamwinginga nawe akavyanka, ucubona yuko pasteri wiwe nawe yamaze kumushira mu kiganza, ariwe amukontrola, ariwe amukontrolera ubuzima bwiwe. Bishika yuko biranashika yuko pasteri ashobora kuba yari yaramusengeye akamwizeza yuko ashobora azovyara neza. Ngomba mvuge ni ashobora kuvyara neza, oya pasteri akubwira ati wewe uzokwibaruka neza, nta nubwo uzoja kuri CÉSARIENNE. Rero uyu mudamu yanse kwibaruka par CÉSARIENNE, ashobora kuba yari yizeye uyo mupasteri, uyo muvuga butumwa wiwe, kugira ngo yibaza yuko ashobora kuvyara neza. Ariko rero ncangaruka kuri bano bapasteri, naho nambona umugabo araha yarigeze ngo kuba ari umukozi w'Imana, umuntu yitwa Chimamanda Moses arakunze gutuka abantu babavuga butumwa baya mashengero aya mashasha, ariko araza uno munsi ntakunda gutuka abapatiri canke abapenikoti cyane, ariko hari yandi mashengero usanga atoba yarabayeho kuva kera, atoba yarabayeho muza reka tuvuge yaje inyuma y'ibihumbi 2000, atashoboye kubaho ava 2000. Awo mugabo arakunze kubanegura kuko nawe nyene yahora ari umukozi w'Imana. Ugiye kumva histoire yiwe ngo yahora ngo afise ngo urushengero, yahora batiriza abantu mu mazi, akababatiriza bakaba bakizwa, bakaba abayoboke biwe yarababatiriza. Mugabo rero no munsi uzokumva ariko aranegura abakozi b'Imana batuka ngo nibibwa, kuko ngira ngo wewe yaramaze kubona iyo diri yari nawe nyene yoba yarakoze yuko ari idiri y'ububeshi. Rimwe na rimwe rero rya mugabo akunze kwemera pasteur umuvuga butumwa yitwa Mbayahaga, na Mbayahaga barigeze kumubaza, yavuze ati ujya mugabo mpaye ndamwumva avuga ukuri. Rero hariho amabanga abakozi b'Imana bafise, bamwe bafise twebwe tutoshobora akumenya, kuko nk'umuntu yaciye muri ivyo akaba umukozi w'Imana akamenya amanyanga yahora akora, acabona n'amanyanga abandi bakora. Nico gituma uyu munsi yahisemwo kuvugisha ukuri, yahisemwo kuvuga ati abapasi abaprofete buno munsi akunze kubatuka ngo nibibwa, ariko Jesse ndabatutse ngo nibibwa. Aravuga yuko ivyo bakora atari ivyo. Rero uciye ubona nk'umupasteri nk'uyu aciye akubwira ati wewe uzovyara neza, uzovyara neza. Kubisanzwe abapasteri, abo bapasteri bariko baraza uno munsi, bariko baravuka uno munsi, n'abapasteri bagomba kuzana imbaraga zabo. N'abapasteri bagomba gukora nk'Imana, n'abapasteri bagomba gukora kujya Yesu yakora. Ariko bamwe nibaza yuko ari ubuswaganyi, ari ububeshi, kuko hariho ngira ngo n'abakoresha amangetengeti, akaza ngaha akagutera ikigwara kugira azoze kugusengera. Ico kigwara uzogende kwa muganga byanke, kugira yerekane ko ari umuntu w'igitangaza, azoze agusengere kugira ngo uzobandanye umwemera, uzobandanye ubona yuko
uyu muntu ari umuntu hatari cyane. Shobora n'uwo mudamu kuba Pasteur yarahinyanyuye akantu kugira ngo akoreke ibitangaza, yaramubwiye ati uzobyara neza, ati ntabwo kwa muganga bazokubwira bagukore bakugirire CÉSARIENNE ntuzokwemere ntashitse. Rero sinzi iyo byahereye, birashika akaba yaramubwiye uko kugira ngo Pasteur aze amusengere, amusengere hanyuma bice bigenda neza, hanyuma kugira ngo yitwe umuntu yakoze ibitangaza, yitwe umunyabitangaza, kugira ngo yemegwe n'abayoboke hamwe n'uwo mudamu azoza ashinga intaha avuga ati nukuri jewe naragiye kwa muganga, abaganga bambwira bankore ariko narabyanse kubera kwizera kwanje no kwizera Pasteur wanje, ibintu byo gukogwa narabyanse kandi Pasteur wanje yaciye aza aransengera, Imana irakora iramucamwo, irakora ibitangaza hanyuma ndibaruka neza. Rero usanga ari nk'izo diri nyene baba barimwo, navyo tuzi twebwe turi intama, nabo nabungere twita intama, twebwe turi intama nta byinshi tuzi. Abungere nabo nibo baturagira, bo nibo bazi ukuntu bahinyanyura kugira ngo batwifatire tubandanye tuba intama zabo. Yewe uri intama nawe akaba ari umwungere, niwe akuyoboye, niwe amenya iyo akujana kukuragira, niwe amenya iyo akujana kukuzirika kugira ngo ubandanye wewe wibereyeho gutyo nyine. Rero ikiganiro cyari ico cyo kugaruka kuri bano bakozi b'Imana, abakozi b'Imana basigaye bagomba kwifatira ubuzima bw'abakirisu babo kugira ngo babandanye babemera. Hari abakozi b'Imana bukuri n'abakozi b'Imana atarabukuri. Abakozi b'Imana bashobora kuba babahenda kugira ngo mubandanye muba abayoboke, kugira ngo ibigira 10 bibe byinshi mu rusengero ogwiwe, kugira ngo mubandanye mutagatisha, mubandanye mumugira umuntu umuzima. Rero ikiganiro reka ndahigarukirize nga psychologue nje nakibateguriye nkuko byama. Urubuga rwacu nago ni Peace Entertainment and Media. Ushobora kuba ari ryambere urubonye, ntugende utagize subscribe, gira subscribe kugira ngo uzohore ubona ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu nyene rwa Peace Entertainment and Media, kugira ngo tuzoze turahanahana ivyiyumviro, tuzogera n'igihe tuzoba dufise umwanya ukwiye kugira ngo tuje no kuganira n'abantu tubasanze aho baba canke tubasanze aho bakorera, kugira ngo babandanye baduteramisha, kugira ngo tubandanye tumererwa neza mu bwami bwa Peace Entertainment and Media. Urasabwe no kugira like nimba wakunze kino kiganiro. Ushobora kuba wemera abo bavuga butumwa bariko baraza bagomba gukora ibitangaza, bagomba yuko tubemera, cyangwa ushobora no kuba utabemera. Urashobora kuduha muri commentaire ukatubwira uti jewe ndafise bavuga butumwa bimeze ukuntu utwandikire ivyo vyiyumviro bya iyo commentaire yawe irashobora kudufasha no mu gutegura ibindi biganiro bimeze nk'ibi. Baza no kugira partage ikiganiro gishikira abantu benshi bahumuke, bave muri ubwo bujuju. Imana yonyene, nta wundi muntu afise ububasha ku bugingo bwawe. Only God. Imana yonyene kabisa. Ushobora kuba utemera Imana ariko umenye yuko hariho ikindi kintu kihari gifise ubushobozi ku buzima bwawe, gituma wewe uvuka ukabaho ugakura, gatuma upfa. Ushobora kuba utemera yuko ari Imana nkuko twebwe twakuze twumva yuko Imana ari ifise ubushobozi ku bugingo bwacu, ariko umenye yuko hariho une autre chose rifise ubugingo bwawe bwa misi yose. Reka ikiganiro rero tubigarukize ngana ubutaha. Imana ibahezagire. Ndagushimiye wewe watumvirije kino kiganiro kuva mu ntango, naho ubutaha mu kindi kiganiro. Merci beaucoup.